Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Abafarisayo n'abigisha bakeyi bavuye Yerusalemu bakoraniye iruhande ya Yezu. Hanyuma babona bamwe mu bigishwa biwe barishije intoke zicyoye, no kuvuga badakaravye. Abafarisayo rero n'abayahudi bose ntibajya badakaravye n'ubwira bwinshi, niragirya basokuru batarenga, kandi bavuye mu kaguriro ntibajya batimijagiye amazi. Hari n'ibindi bimaramuziro bitari bike bagira vy'iragi ry'abasekuru, nko kunyuguza ibikombe, ukoza udukarabo n'inkoko. Abafarisayo n'abigisha rero niko kubaza Yezu bati, mbega ni kuki abigishwa bawe badakwirikiza iragi ry'abakera, bapfa kurya n'intoke zicyoye? Yezu arababarira ati, muhanuzi Izaya yarabadomye ko urutoke mw'abangushi mwe, hamwe yandika ngo abo bantu bansasa ko akarimi keza ari ku mutima wabo ntunyegereye. Bagira ngo bariko barasenga, ariko n'ivy'ubusa, inyigisho bigisha nizadukanywe n'abantu. Ibwirizwa ry'Imana mutereraho, mukizigitirira kw'iragi ry'abantu. Arongera kandi ati, ingene muzi guca kw'ibwirizwa ry'Imana, naryo iragi ry'abasokuru mukarigumya? Musa yavuze ati, ubaha so na nyoko, kandi ati, uwuvuma se canke nyina aracibwa. Ariko mweho muvuga muti, umuntu abwiye se canke nyina ati, ico nari kugutabaza ncise korban, no kuvuga ngo imperezwa y'Imana, ntimuba mukimukundira ngo agire ico aha se canke nyina. Muca mutyo ibwirizwa ry'Imana mukariguza iragi muhanahana. Hari n'ibindi vyinshi bene ivyo mukora. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya gisomwa ca mbere nk'uko twatanguye ejo, tuzirikana amajambo y'Imana azananye mu gitabo c'Amamuko. Ejo irema twari twarisize ku munsi wa kane. Uyu munsi ijambo ry'Imana rikadufasha kubandanya tuzirikana iryo rema, duhereye ku munsi wa gatanu, aho tubona Imana irema ibinyabuzima bihema, ariko hakagera ku kagoboranja igaheza ikarema umuntu. Ukungene uyu mwanditsi Mweranda atuyagira akoresheje imvugo y'imigani bakoresha igihe cabo, ariko ashaka gutangiramwo akabijya k'ubutumwa bw'Imana, hari ikintu atwereka gihambaye. Ejo twarabonye yuko nk'irema rya bijya bimuri, icihariza umunsi n'icihariza ijoro, harimwo kutumvisha ati, naho ndabibabwiye mu migani abaperse, abanyababironi bakoresha n'abandi bose bari babakikuje, hariho ikindi kintu Imana ivugiyemwo. Mu kuvuga nka bijya bimuri ko biremwa n'Imana, harimwo kubwira abantu babo iti, ivyo bimuri si bimungu, izuba si Imana, ukwezi si Imana, ikinyeri kinaka si kimungu, naho mbonera ikintu gihambaye. Kuko abantu kenshi nuko duhakwa kumera. Iyo dushitse imbere y'ikintu gihambaye, duhakwa gupfukamanga tukagisenga. Co kimwe n'igihe dushitse nko ku muntu ahambaye afise ubukuru bwinshi, duhakwa gupfukama tukamusenga. Ugahakwa gusanga rero haca haba ikintu giteye ubwoba c'uko umuntu apfukamanze agasenga umuntu nkawe, canke agasenga ikintu naho coba gihambaye, ntasubira kuduga mu shusho y'Imana. Uwo dusenga n'umwe musa, Imana mushobora vyose, kuko ari we atudugana hasumbirije.
umuntu asenze ico bireha ntasubira gukura, bon ntimaze ko nivuze, canke asenze ikiri munsi yiwe aba yisubije hasi. Usenze amafaranga nigo urashobora gusanga umenga uboneka nk'umuntu ahambaye, ariko amafaranga ntakurusha agaciro. Nugira ngo umwana w'Imana amaraso yaseseye amafaranga, yaseseye umwana w'umuntu. Usenze ibibi byose bitugira ibigirwamana ugasanga biradukoresha nabi, imbere bikaduhushisha inzira y'Imana. Ijambo ry'Imana rikakubwira riti mu bisanzwe vyari biremwa, mugabo we mu kuvyita ibimungu bica bikugira mubi, bica bigutuma utacumva ishusho y'Imana muri wewe neza, ngushoboye no kuyumva no mu bandi. Tugarutse ku gisomwa cy'uyu munsi rero, ukabona yuko mbere mu kungene uyu mwanditsi abidushikiriza, womenga Imana mu kugenda irema ibintu byose hari ahantu ishaka gushika ku muntu. Ivyaremwe byose ukabona ko ari integuro nziza yahishaka gutereka umuntu, mbere ikamusangiza muri iyo shusho n'ububasha bwayo bwo kurondoka ku bwayo. Mwumvise ingene Imana ije kumugabira ishusho iha ubushobozi ibinyabuzima kurondoka, no n'umuntu akarondoka. Tuvuze kurondoka ntimuvyugaranire gusa kurondoka ku mubiri, no kuvuga la fécondité au sens large, no kuvuga kwama ivyamwa vyiza vyinshi, gutuma ubuzima bumererwa neza, bukiyagura, bukagwira, bugakomera, bukagira kugwira, nogira nti mu giharuro, no kugwira mu kanovera. No kugira mu kanovera. Nk'uyu munsi mpamvu abantu benshi twidoga tuti amashure yaragwiriye, ni vyiza, ngo ariko ngo akanovera karatakaye. Ntituriko turondoka mu muhezagiro w'Imana igihe dutakaza akanovera ku buzima, ariko kandi ntitwoguma mu kanovera kandi gusa ibintu bitagwira ngo umuntu atunganigwe, asasagare, aronka ibyiza vyinshi. Iyo tuvuze rero umugisha wo kurondoka nugushika ngaho, umuntu niko ukabona ko Imana mu kurema ibintu umenga yari kwimutegurira hashikira mu bwuzuye. Mbere ishitse kuri we hari akantu bavuze mukunze gusoma mukitondera amajambo y'Imana, umunsi w'irema uko twavyumvise ejo, ngo Imana ngo yarihweza ivyo yarinye igasanga ngo ni vyiza, ariko hageze ku muntu baciye bavuga ngo ni vyiza cyane. Ako ka cyane karavuze ico kavuga, karafite ico kavuga, kuko umuntu arimwo ishusho y'Imana. Niwe aheza mbere agasa nk'usozereye neza irema, afise iyindi mpinyanyuro muri we y'ishusho y'Imana, akaba mbere nk'userukiye ibiremwa byose imbere y'Imana. Tuzongira ngo misi imbere aho ayagana Imana. Ibindi biremwa Imana irabitereka ngaho, nta wumva umenga biraja mu kiyago n'Imana, ariko umuntu niwe aja mu kiyago n'Imana, agasa nk'utwaye vya biremwa byose imbere y'Imana. Hajye waruzi ko nk'ubu waserutse imbere y'Imana uje gusenga, aho uratwaye isi yose utabizi, uraba umugisha w'isi yose utabizi. Isi yose kwisangamwo yatwawe imbere y'Imana, ariko vy'ukuri waje imbere y'Imana. Hariho abazi imbere y'Imana nk'uko twumvise abafarizayo bazi imbere ya Yezu, baje kuyitega imitego, baje kuyisuzuma. Abumviriza Imana aha turabayagira ku izina ry'Umukama, mugabo ugasanga siko twese twumviriza ijambo ry'Imana neza, siko twaje kumviriza ijambo ry'Imana. Abashobora kuryumviriza bakaryumviriza neza nk'ijambo ry'Imana, kubera ico twita mu gifaransa l'attitude intérieure, igihagararo c'imbere mu muntu urimwo muri uyu mwanya. Ushobora gusanga hari uza kuryumviriza agira ati iriya mupatiri ibyo yigisha je ntibinjaho, reka numve ko hari aho nomufatira.
kandi kuko rimwe rimwe mpora numva n'abangabisha bati uratanguye kuvuga ibintu mufise ubwoba buhe. Ni ijambo ry'Imana niryo tuvuga hajya, niryo tuvuga hajya. Kandi bijya mba ndiko ndakubwira, mba ndiko ndavyibwira kuko birandengeye na jewe, ndagaruka imbere yavyo bikansutamika bikancira urubanza biti wewe ibi bintu ubona urabigendera, fashanya n'abandi kubigendera. Birahambaye. Kuba bakwibaza bati aha iyi ni altari, iyi ni altari y'umukama, si nka hamwe baja gufatira amadiscours canke bagira amakonferanse. Nico gituma na jewe ivyo ndababwira ku izina ry'umukama hari ahantu nzobibazwa imbere y'Imana, hari ahantu nzobibazwa imbere y'Imana. Bigomba kutubwira yuko umuntu mu kwinjira mu kiyago n'Imana hariho igihagarara ategerezwa kugira. Murumva nk'ubu ingene aba bafarizayo igihagararo bafise imbere ya Yesu n'abigishwa biwe n'ukubacunga. Ubwo nta bantu mutwumviriza nk'abaducunga, murondera aho dutsitara muce muturonka akaryo. Uyo nta vyiza vy'Imana ashobora kubona atari uko agumaza akaguma yiboma. Murabona ingene abafarizayo mama baza bakiboma, Yesu akagerageza. Murumvise n'ubu ingene agerageza kubakebura, mwarafashe ibintu vy'Imana murabikaza gushikaho mu bikanya murabikuramwo. Nogira nti ubuntu, l'humanité, ubuntu busanzwe. Kandi ico kintu turamaze kuza turacigishanya ko nagenda gisozereko gatonya. Ntuzurondere gukunda Imana, urukundo ufitiye Imana warukanye gose, warukamvuye ugakuramwo umuntu. Turi kumwe? Ico ni cambere. Ni nkuko ntuze wibaze ngo uzokunda umuntu ubikanye gose ku buryo ukamvura ugakuramwo Imana. Nta rukundo uzobukirimo, uzoburimwo ibindi bintu bindi. Yesu ntasuye kubabwira ati muritwaza amabwirizwa imigenzo yanyu, umenga muriko mugomba kurinahaza Imana, mwimye ikibanza umuntu mugenzi wanyu, mwabuze n'ikibabagwe. Yesu aratubwiye ikintu gikomeye ati ikintu wari gutabaza umuvyeyi wawe ugaca uhaguruka umunsi urizina ugaca ugira uti iki ni korban, ni shikanwa ry'Imana. Ntihagire umuntu azozana ishikanwa ngaha yirengagije umuntu ariko arasambagira ikashize ku nzira. Ibi ni ry'Imana. Mugabo ntiwamenya ko Imana ikugendeye muri ujya muntu aburaniwe. Urafise amahera ibihumbi bingahe, uciye kwa muganga uraburiye n'umuntu abuze serumu agira cikana, ugiye guhereza kwisengero. Yesu uyu muntu aracikanye kandi ugaca usanga wahereje amahera y'imisa yo kumusabira imisa. Aha tuze turaraba neza imisi yose disenema nahiri. Ubwo nkunda uriya muntu rurimwo Imana, ubwo nkunda Imana rurashiramwo umuntu wayo, uwo wese Imana icisha ku nzira y'ubuzima bwanje. Niho utazosanga canke wabaye mu rukundo gifarizayo canke mu rukundo gusa rwa bamwe bagira ngo barakunda abantu ariko badashaka na gato guha ikibanza Imana mu mitima yabo. Mu gukunda uyo muntu ugasanga bariko bamukunda kutariko bariko bamukunda bagomba kumugira nk'Imana. Muri iyi si hariho abantu bari mu migwi, singombye kubavuga bataza kuvuga ngo nabavuze, bari mu migwi bakwereka yuko bagukunze, bagomba kuguteza imbere, bagomba kuguha utunge ube rurangiranwa, mugabo bakakubwira bati ivy'Imana bireke, ntabirimo. Ntabirimwo, wewe nyene uri Imana, ubushobozi bw'Imana ubufise muri wewe, tuzokuduza tukugira igitangaza.
mugabo ukuza uragenda buke buke ukazosanga mbere ivyo bintu birimwo n'ubupfumu, birafise imigigwa yavyo. Kanguka muheze mumenye ubuzima. Imisi yose ibintu ujamwo, raba ko umuntu n'Imana bubahirijwe, aho uza uri mu nzira y'Imana. Amen.